Nongeye ndatanze mwiriwe na maramutse ku bakunzi ba BDI Info nshimira wese umaze gukora subscribe kuri no channel sino kubagira na wamadufashije kugira ngo ibiganiro by'iwacu bishikire abantu bariya. Ino munsi ndafise ikintu nkeneye ko tuyagako, ndafise ubutumwa nkeneye ko tuyagako Plito. Nari maze iminsi ntabaho ubutumwa ivana n'ukuntu murabona ukuntu amaso asa. Maso wanje ndagwaye amaso ariko byarangoye kwambara amarori. Ubutumwa nkeneye kurungika rero nkeneye kurungikira umurundi wari we wese ari mu mahanga. Uno butumwa busa n'ubutumwa nigeze kuba ndungika nkitangura ino channel yanje. Murabizi yuko ugitangura usanga urubuga rurabwa n'abantu bake. Abantu bake buno butumwa ntibwabashikiriye. Ubutumwa bwavuga kuno. Nariko ntanga ubutumwa ku barundi bari mu mahanga bibagira yuko bizoshika bino bihugu bakabona yuko menga twarabinjiriye. Hakagera igihe batwirukana. Bamwe baravyakiriye neza, abandi ntibavyakira neza, bamwe barashiyamo amakomantere, bamwe barantuka, ariko uri mu YouTuber nk'umu content creator utegerezwa kuvyakira uko bije kose. Nta muntu ashobora gukundwa na bose. Bino bihugu rero turimo tugiye kuraba muri South Africa, mpere kuri kino kintu, tugiye kuraba muri South Africa mu bisagara vya Diribe. Hama akajagari. Hari akajagari na nuno munsi tuko tuyaga. Hari abarundi benshi bari kubahomberayo, hari umunyarwanda ari kwahomberayo. Nakajagari karaba buri zina munyamahanga wari wo wese ari muri ico gihugu. Usanga bari kwa babomorera ibintu bamwe bakubitwa abandi bicwa, barahasiga ubuzima benshi. Tugiye kuraba ngaho muri Kenya, abanyakenya basaze bari mu myigaragambyo ngo ntibakeneye umurundi, ariko mu ntahura ntibakeneye umunyamahanga. Kandi ugiye kuraba bamwe mu byo bigaragambya bavuga sindabashigikiye kubera bigaragambya mu buryo butaribwo. Bamwe mu byo bavuga usanga bamwe bari mu kuri. Ugiye kuraba muri South Africa bamwe bavuga ati nibatahi wabo, ariko kenshi mu bavugwa cyane sinkunda kumvamo ngo abarundi bakunda kuvuga abakenya, bakunda kuvuga aba Nigeria Plito, bakavuga n'aba Nyagana n'abanyamarawe n'abandi benshi bava mu bindi bihugu. Izina ryo Burundi ntikunda kuzamo cyane, ariko twese biraturaba mu gihe uri muri Durban cyangwa muri South Africa bijya bintu babikuraba kandi biguhicikwa. Bavuga ati bamwe bavuga ati nibatahi wabo baje kubaka ibihugu by'iwabo. Nivyumvikana ukuntu baguma babona duterera imbere mu bihugu by'iwabo tutabafasha n'ibihugu n'ibikorwa by'iterambere. Urumva hakaba hariho umurundi nuno munsi agifise umutima wo gukora atagendera ku kimonyo. Bibiliya niwe yabivuze neza ati gendera ku kimonyo wa munyabutewe witegereza ingeso zacu. Ikimonyo coco mu gihe cimbura nikigera kiza kukazi, kiba cararondeye, kiba carikomeje. Urumva mu gihe cizuba kiba kiriko kirondera amastoke kibiga. Hari umurundi rero ari mu mahanga atigera akora stoke, nubwo ayikoza akaca yikorera mu gihugu ciwiwe muri ico gihugu arimo, akaba yihenze cyane. Niko kwihenda duhaye turihenda ko cyane, kandi akaba ari naco nkeneye ko dukeburanako. Ino musa akajagari kari muri South Africa, nimba warafasa amatungo yiwawe yose ukayagumiza muri ico gihugu, bakaba baraye bayasambuye. Nubwo mu Burundi wo buhanka gute agatima ntikabura kandi kagaruka kakubati cyano kabaye nari mu Burundi nibabiriwe n'abarundi, cyo vuma babiriwe nabi wacu hako biribwa n'abantu bo mu yandi mahanga. Ugasanga warakubise imyaka 10 nta kintu na kimwe wigeze ukorera mu gihugu. Mama ngo uzokorerayo ngo imigambi ngo ari uko ngo leta ihari ngo ihavuye. Brotherman, leta ihari ntizohava wowe utabifisemo ingufu. Mu gihe wowe utabifisemo ingufu uri muri South Africa, tuvugishe mu kuri abarundi bari muri South Africa, Zambia, Malawi, Mozambique n'ahandi henshi, Kenya ni bake batora mu matora. Ane wewe uzocuyikuraho gute? Ibyo ntibizobaho, ariko sibyo turimo. Nari ndabirenze ko nyene nk'akarorero. Ukabura umurundi uzi yuko uri mu mahanga, ano mahanga yatanguye kuturuka, yatanguye kutudahwa. Mbabariye kuba mvugishije amajambo ntibadukeneye. Baramaze kubona yuko ubuzi bwose twabwigaruriye nka bwose, nubwo atari bwose.
ni nayo mpamvu maenda keburiya buri murundi wari wo wese uri mu mahanga ukora imigambi yikorera mu gihugu ciwanyu. Ico gihugu nico kuronderamo si cyo kubikamo. Hari abarundi bafise amakampani mu bindi bihugu, haba muri Afrika cyangwa muri Asia cyangwa muri Europe cyangwa muri Amerika, usanga bafise amakampani. Nkaca mbabazwa n'ukuntu usanga bafise amakampani hiyo hakuyazana mu Burundi ngo bangaje abakozi b'abarundi abarimo bayakoreramo. Buno butumwa ndabutanga habiri, kubari mu Burundi n'abari mu hanze. Bamwe uca usanga batinya ibintu by'inzego ngo atwayeyo ubutunzi bwiwe ngo buzuhabwa buribwa, bya bindi bita kujyana imizigo. Nkoresha iryo jambo. Hari abantu mu gihugu bamwe bamusanga bivanye n'ibisata baba barimo canke n'ivyo baba bakora canke n'inzego baba barimo canke imigambwe baba barimo, basha bagomba kurira abandi mu kwaha. Yizaniye agatahe bakaca batangura kumwirukako, ukamenga igihe yarondera bari kumwe. Abo bantu nibo batuma abarundi benshi bari mu mahanga badashobora kuzana imitahe ngo bakorere mu Burundi. Ariko nawe mu Burundi harangurikana mu mahanga ufise uwo mutahe, ukaba ufise ibyo byiyumviro atamugenza uzi bamaze kurya umuzigo cyangwa bamaze kurya umutahe cyangwa bamaze kwirukako, ntuze ubishire mu mutwe mu gihe utarapima. Umuntu wari wo wese baba bafise ibyo bamwirukako. Hari abantu usanga bariko birukwako kubera ibintu by'imigambwe, n'abandi usanga bariko birukwako bivaye n'amanyanga baba bakoze muri ubwo buzi, n'abandi usanga bariko birukwako barenganijwe. Ivyo birahari buri gihugu cyose, isi yose birahari, ntaho bitari. Urumva biratandukanye gusa kuntu bikogwa. Nimuri umurundi rero ganshuti yanje, ukaba wamaze kubona ibihabira ba muri Kenya, ukaba wamaze kubona ibihabira ba muri South Africa, Zambia yaho ntibivugwa, byamiraho ni buri munsi. Turiko dukora dutaha, ntuzukorera abantu atarabi wanyu. Reka dukore tumenya ivyo turimo. Kandi ubwo butumwa nari nkene ko tuyagako, murabizi yuko kenshi sinkunda kuvuga amajambo menshi, mba nkeneye ko tuyaga ibintu bito bikagira ijoro bitumariye. Buno butumwa nibwo nari nkeneye kuguha. Ka ufise amafaranga uhahora bika muri ivyo bihugu by'abandi, uzi yuko atari ivyo wanyu mwanya n'umwanya bashobora kukwirukana. Je manda bibona yo batangwa kugira ibintu by'imisako muri kino gihugu ndimwo. Usanga umuboss yarikanuye icisho riruku ryahiye nkereno ryo wanje rigwaye. Icisho ryahishwe niki nukubera yabuza amahoro. Ukashuraba hari abantu bibereye mu gihugu batungiyeyo bibaye n'ukuntu batigeze bivanga n'ibintu by'imigambo. Nuko niyo message nari nkene ko tuyagako. Murakoze cyane, shiramo commentaire n'imbiro message yagishi kumariye, navyo nyene ndabikunda cyane. Hama nonge ndagusabe nimburi mushasha gukora subscribe kugira ngo tubandanye twubaka urubuga bibandanye biryoha, tuzokwame dusangira amakuru nkano. Murakoze cyane, Imana ibahezagire, mubandanye mukora mwunguka bari muri Kenya pole sana, n'abari muri South Africa pole sana. Mubandanye mwigumya uko nyene nibwo buzima, ariko mwibuka iyo twaje tuva. Nongere ko kado kana Abisirayeli bagiye guhemuka bahonyoye ku butaka bw'iwabo, nubwo hashitseyo bake, abashitseyo barashitseyo baranezerwa gusumba, banezerewe mu masaha 28 gusumba bibagira imibabaro yose bagiriye muri Egiputa. Murakoze cyane, thank you, God bless you.